Haheze imyaka itari mike Uburundi bwivanga mu ntambara ziri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo, ariko bikaba vyagiye kwerura mu myaka y'ibihumbi 2024 n'ibihumbi 2025. Uko niko ikigo ERHAC kibimenyesha mu gusigura ukwivanga kwa leta ya Gitega mu njyane z'abanyekongo ubwabo. Nk'uko ikigo ERHAC kibivuga, uko kurenza urugero kwadutse mu gihe intambara zibica bigacika mu buseruko bwa Kongo, inyuma yaho igihugu ca Angola bigitereye kuwa amazi mu gikorwa c'ubuhuza mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024. Ni mu gihe ibiganiro vyari bitegekanijwe i Rwanda ku mugwa mukuru wa Angola mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama, ataco vyashitseko bitumwe nuko umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame atavyitavye, gutyo intambara zikomeza kureta hagati ya leta ya Kinshasa n'umuhari M23. Niho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabonana mu mpisho na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo. Hanyuma Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aca ariyonkora mu bihugu bitanga inteko nshasha zija kugarukana amahoro muri Somalia, aho yari kurungika abasirikare 3,000. Abo nabo akaba yaciye ategekanya kubarungika muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo kugwanya umuhari M23 na cane cane mu bumanuko bwa Kivu. Kuva ico gihe ibimenyetso vy'icuka kibi kibura intambara zishobora kwaduka mu gihugu hagati mu Burundi vyariyongereye mu ntara zitari nke. Aha ERHAC bagatanga akarorero k'itororokanwa ry'abinjizwa mu gisirikare mu ntara ya Cibitoke ihana urubibe n'u Rwanda na Kongo. Abo nabo bagaca barungikwa guhabwa inyigisho za gisirikare mu makambi y'intara za Ngozi, Cankuzo, Bururi na Muramvya. Nk'uko icegeranyo c'ikigo ERHAC kibandanya kibimenyesha, ugushamirana kwagiye kuriyongera hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwatumye abantu bose baba bavuye mu gihugu c'u Rwanda bahigwa buhongo mu Burundi. Eka hariyongera ugutoteza n'iterabwoba ku banyepolitike batavuga rumwe na leta ya Gitega, hamwe no kubari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike, haba abari mu Burundi canke hanze y'igihugu. Nayo abari mu bwoko bw'abatutsi bakaba bageramiwe cane mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Bujumbura, imihingo ishobora kwadukamwo umwanya uwo ari wo wose indyane n'ubwicanyi bifatiye ku moko. Mu gusozera, ikigo ERHAC kimenyesha ko Uburundi bubandanya kwiyimbira icobo iruhande y'ingorane za politike, ubutunzi, imibano n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu bibuhanze mu karere k'ibiyaga binini kugarijwe n'indyane. Ikigo ca Buraya citaho Afrika yo hagati kigasanga ukwivanga ku Burundi mu ntambara zo mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo bigwiza ku rugero runini amakenga y'intambara yeruye ishobora kwaduka ku butaka bw'u Burundi nyene.